Reka tubanze dushimire Imana datarugira byose iyo yaturamukije twongeye tunashimire nyene cyubahiro mu gihugu cyacu we yashizeho urugwego rw'abahuza mu gihugu cyose cy'u Burundi. Izi ntebe ubwa mbere Rwanda tubamenyesha iyo zavuye twazisavye ikigo cy'ubuvuzi kama citwa Inshuti ya Bose gisanzwe gikora kivuza imiti y'ikirundi gikorera muri intara ya Gitega ku musozi wa Rutegama. Yewe naraje ngaha kuri uyu musozi wanyu wa Nyabututsi twituye urwego rw'abahuza gobe hari umuntu twari dufitaniye amatati uyu nyene mona duhagararanye. Hanyuma rero urugwego ruradutunganiriza kandi neza twese turashima. Tumaze gushika hano abahuza badutunganije neza turashima. Hanyuma rero igihe bariko badutunganiza turi aho bakorera mu nzu tubona nta ntebe zihari badutunganiza bahagaze natwe duhagaze twumva rero yuko vyari bikwiye yuko baronka intebe niho twahavuye tubishikiriza ikigo cy'ubuvuzi kama Inshuti ya Bose dusanzwe dukoreramwo hanyuma ko ubwo rwego rw'abahuza boshobora kubafasha kugira ngo babagure intebe. Hama rero baradukundira batwemerera. Hanyuma rero uyu munsi hejuru tukaba twazanye izi ntebe n'imeza mubona ubu rero twizera yuko urwego rw'abahuza go ngahi wanyu mwiko matunganiza bene gihugu bizoba bimeze neza cyane. Twabonye ko abahuza bo muri Katenya Butubutsi bakora neza cyane kuko baraduhujije twari dufite amatati kuburyo yagushaka kugera kure ariko akabaci yagarukira ngaho nyene. Rero nukuvuga yuko urwego rw'abahuza twararushimiye kandi nizera yuko no mu yandi makaratiye uwumvije amakuru mu masentare imanza ubu zaragabanutse kubera abahuza bagenda bagabanya imanza zigaherera ku mutumba. Ni naco gituma twaciye twumva natwe iguma ko badakwiye gukorera ahantu badafise aho bicaye kumbure twogira ko dusira nakamo kumbure n'abandi mu yandi makaratiye aho bashaka kuba babona urwego rw'abahuza bakaraba ko aho bakorera hameze neza na igihe baba ariko nabo barabatunganiriza bakagenda barafasha urwo rwego kugira ngo rukore neza. Mana yacu barakoze batanze ikigo cy'ubuvuzi ukivukanisha n'ishengero ubyita Inshuti ya Bose. Simo komorukokoye uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kama Inshuti ya Bose ntavyo wamenye kimwe cyaho Igitega none ukuri kuzima nkamenya namwe erega uzogi vyakenye umviriza ikigo cy'ubuvuzi kama Inshuti ya Bose mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 kimaze kibayeho caciye gifata ingingo yo gutera agatwengo abantu bose bacitura mu kubagabaniriza ibiciro ku rugero rwa 50% haba ku miti ndetse no ku bikorwa byose bibera mu kigo Inshuti ya Bose. Bisigura yuko umuntu ari hinusu yayo yorishe erega nivyo nyene igitangaza rero mu kigo Inshuti ya Bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri umwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. Izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza. Hewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba urakomeye muri ino misi turiko turigina yubire y'imyaka 10 ikigo Inshuti ya Bose kimaze kibaye massage zose bazikora ku buntu ngo ngwicyo ugitujane twigire ndikiremwe naho urikiremwe nyene yubire nziza y'imyaka 10 ku kigo cy'ubuvuzi kama Inshuti ya Bose nayo utwo turusho tuzomara umwanya urumerumara. Inshuti ya Bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 amajana 247 canke kuri 79 amajana 766 amajana 951 kaze namwe mu gacemwo Yesu ni Inshuti ya Bose mu bikorwa byiwe byose. Inshuti ya Bose ubuzima butatse amagara meza.
Murakoze cyane, reka tubanze dushimire Imana datarugira byose iyo yaturamukije, twongeye tunashimire nyene cyubahiro mu gihugu cyacu we yashizeho urugwego rw'abahuza mu gihugu cyose cy'u Burundi. Rero ku kibazo mumbajije icyatumye dushobora izi ntebe ubwa mbere kubanza tubamenyesha iyo zavuye, twazisavye ikigo cy'ubuvuzi kama citwa Inshuti ya Bose gisanzwe gikora kivuza imiti y'ikirundi, gikorera muri intara ya Gitega ku musozi wa Rutegama. Rero jewe naraje ngaha kuri uyu musozi wanyu wa Nyabututsi twituye urwego rw'abahuza, wewe hari umuntu twari dufitaniye amatati, uyu nyene mona duhagararanye. Hanyuma rero urugwego ruradutunganiriza kandi neza, twese turashima. Ukuvuga yuko iyo rutadutunganiza neza twari guca tuza turagenda kunguruza kongera twunguruza, bigatuma kumbura uburyo bwacu bwo mu miryango yacu buguma buhungabana, n'imyanya y'ibikorwa byacu igahagarara. Rero tumaze gushika hano abahuza badutunganije neza, turashima. Hanyuma rero hanyuma igihe bariko badutunganiza turi aho bakorera mu nzu, tubona nta ntebe zihari, badutunganiza bahagaze natwe duhagaze, twumva rero yuko vyari bikwiye yuko baronka intebe. Niho twahavuye tubishikiriza ikigo cy'ubuvuzi kama Inshuti ya Bose dusanzwe dukoreramwo, hanyuma ko ubwo rwego rw'abahuza boshobora kubafasha kugira ngo babagure intebe. Hama rero baradukundira batwemerera. Hanyuma rero uyu munsi hejuru tukaba twazanye izi ntebe n'imeza mubona. Ubu rero twizera yuko urwego rw'abahuza rwo ngahi wanyu mwiko matunganiza bene gihugu bizaba bimeze neza cyane. Murakoze cyane. Twabonye ko abahuza bo muri Katenya Butubutsi bakora neza cyane, kuko baraduhujije, twari dufite amatati ku buryo yagushaka kugera kure, ariko akabaci yagarukira ngaho nyene. Rero nukuvuga yuko urwego rw'abahuza twararushimiye, kandi nizera yuko no mu yandi makaratiye uwumvije amakuru mu masentare imanza ubu zaragabanutse, kubera abahuza bagenda bagabanya imanza zigaherera ku mutumba. Rero urwego rw'abahuza turarushimira. Rero ni naco gituma twaciye twumva natwe igumaguma ko badakwiye gukorera ahantu badafise aho bicaye. Kumbure twogira ko dusira nakamo kumbure n'abandi mu yandi makaratiye aho bashaka kuba babona urwego rw'abahuza, bakaraba ko aho bakorera hameze neza, na igihe baba ariko nabo barabatunganiriza bakagenda barafasha urwo rwego kugira ngo rukore neza. Icyambere twohera ko nuko abene gihugu bo kwitura cyane urwego rw'abahuza, kuko urwego rw'abahuza ruba ruzi vyose mu kibano, ruba ruzi ibintu biba vyaberenga mu kibano, barubibizi. Rero muri ico gihe rero abantu abene gihugu barakwiye kureka yangeso ya kera bavuga ngo tuzoburana, ngo naho wantwaye inkoko nzogurisha inka kugeza mburanya kugeza no ku mukuru w'igihugu, kandi azi yuko ibintu bitameze neza. Rero twebwe amatati yacu rwaratunganize, kandi turashima, baraduhuza, hanyuma turumvikana. Niwo twariko turabura nawe duhagararanye uyu ngaha. Rero turashimira urwo rwego rw'abahuza, kandi tugatera kama bene gihugu kwitura cyane urwego rw'abahuza, kuko ruri mu bantu bagabanya ingorane hagati y'imiryango n'abandi. Murakoze. Murakoze cyane. Nkuko mubivuze twamaze igihe kitari gito dukora. Jewe sanzwe nyene ndongo urwego rw'abahuza nga muri Katenya Bututsi. Ahubwo nagomba shimire cyane uyu Nshimiyimana Onesphore, nkuko yabivuze yaratwituwe asanga umenga dukora mu kirere nk'inyoni. Rero tumushimire cyane ukuntu yagize akigora akagenda akadodora nkuko yabivuze, hanyuma hanadodoye bakamwumvira. Nawe rero iyo ngabire yatwemereye umunsi tukaba turamutse tuyigabana. Ni ukuvuga yuko ubu rero tugiye gukora twisanzuye atabwoba duvuze, ahubwo nagira mumfashe tubanze tumushimire mu mpera amashyi menshi. Hanyuma rero mu byo tugiye gukora tuzoguma nyene twitangira bene gihugu nkuko twahora, kuko dukora duhagaze tudafite naho twandikira, ariko urabona no kuri Imana ahubwo aho bakora umwongera umugisha. Ego imanza tumaze kwakira kuva dutanguye zirashika nk'amajana 5 zigeretse, kandi muri zo nyinshi harimwo cyane amatati tukunda kwakira kenshi na amatati y'amatongo, hagakurikirana abingo zigomba kuza zirasambuka
muri abo bose turagerageza tukabahuza ugasanga ingo zirasubiranye. Turamaze kwakira kandi abantu baba baheraniye amadeni nk'aba mu mashyirahamwe no mu tundi gutyo nyene, abo bose tukagerageza tukabishuriza byose bigafata umurongo. Ibyo byose nivyo kwishimira. Hakaba n'abandi bashamiranira mu bizanye n'insakusaku. Ibyo by'isako rero hanini yaguko nta shingiro biba bifise, mugabo turagerageza tukabahanura mu byo tujejwe n'ivyo birimo. Iyo tubonye basubije hamwe na twege biradushimisha. Murakoze. Kuko hamahaburana babiri hagatsinda umwe, kandi aho benshi iyo batsinzwe batemera neza gushiraho kuri imanza zimaze kunguruzwa muri zo zose twamaze kwakira, barashika nk'abantu 30. Ariko benshi muri abo niyo bigiwe imbere bakagenda muri sentare y'intango, hari igihe basanga babaciregwa rundi nyene. Hanyuma rero ibikunda kudugora ntibibura, murazi mu kazi kamisi yose nkaka kama karimo ingorane. Yego murakoze. Jewe icyo novuga nuko tumaze kubitura hama mukatwereka ukuraho kuri warashitse aho ntahishize. Murabona kandi ko n'ubumwe twari dufitaniye bwagumye ari bwa bundi, kuko si benshi iyo ngabire boyironka. Umwe mufitaniye amatati mugasubira mukicarana canke mukayaga muhuza, ariko twese twagumye muri gwa rukundo. Murakoze cyane. Jewe nitwa Ntirampeba Emile, nk'abantu umwene gihugu wo muri quartier Nyabututsi. By'ukuri abahuza, urwego rw'abahuza rwaje hageze cyane cyane ku bene gihugu, kuko mu miryango urahasanga ingorane zitandukanye, aho abantu bashobora gushwana umwe n'uwundi cyangwa hagiranira ibibazo, aho babura aho bitura habegereye. None by'ukuri no munsi turabona yuko ingorane cyane cyane mu miryango canke z'amatongo ziriko ziragabanuka. Ngombye kuva muri quartier sanzwe mbayemwo muri quartier Nyabututsi, muga turumva yuko ndetse no mu yandi makartier bariko barabikora neza, ubu imanza zigabanuka, kuko mu masentare turumva yuko imanza nyinshi zitakijayo ziherera cyane mu mitumba n'amakartier, kubera urwego rw'abahuza ruriko rurabikora neza. Murakoze. Murakoze cyane. Nari nabivuze yuko izi ntebe twazisabye mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose dusanzwe dukoreramwo, nkuko ico kigo gisanzwe gikora n'ibindi bikorwa bitandukanye, nkuko gihora gifasha impfuvyi iyo zamenyekanye abagize ibibazo, nkuko gifasha n'abagwaye, nkuko gifasha n'abafite izindi ngorane. Niko twatuye ico kibazo turagishikiriza mu kigo, ko haraho twagiye tugiye kuhitura bamaze kudutunganiza, ariko turabona ko hari kibazo cyuko hakenewe intebe n'imeza byo gukoresha aho hantu. Rero ikigo njiti ya bose kiratwemera ngo kitwemerera n'ibindi. Rero ico kigo ni kigo kivura gikoje imiti y'ikirundi, ariko gisanzwe gikora n'ibindi bikorwa bitandukanye, gusa kitwi cyane nko kuvura bakoje imiti y'ikirundi, ariko gisanzwe gifasha impfuvyi n'apfakazi, kirafasha abagowe, barakorera mu burimyi n'ubworozi n'ibindi bikorwa bitandukanye. Yego murakoze. Turi mu ntara yagutse ya Gitega neza na neza ku mugwa mukuru. Urwego rw'abahuza rwo muri quartier Nyabututsi rwavuye ruja gushikiriza inzu Nshimiyimana Onesphore iyo yatsindiye abifashijwemwo na runo rwego nyene. Igikorwa kibereye kinakengurukwa n'uwo bari kumwe mu matati, atadeha kuvuga ko yemeye gushiraho intahishize kuko urubanza rwagenze neza.